amahoro y'Imana abane namwe abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pasteur Nduwimana Joseph. Turabashimiye, turabakengurukiye cyane ngene mushishikara gukurikirana ikiganiro gusenga guhindura ibintu, kandi by'ukuri ugusenga guhindura ibintu. Uyu munsi rero dufise amahirwe menshi cyane, dufise umutumire cyangwa se umunywanyi, inshuti y'Imana, umukunzi w'Imana, uwo Kristo Yesu yagiriye neza, akaba yamukoreye ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye cyane. Ndazi ko biza gufasha abantu benshi cyane. Umutumire akaba yitwa Claudine, yagiriwe n'Imana ikomeye cyane. Imana imukoreye ibitangaza biciye mu masengesho. Ariko imbere y'uko dushobora kumuha akanya, twagomba dusangire ijambo ry'Imana, hanyuma tuze kumuha umwanya. Ariko hampande yaho tusoma ijambo ry'Imana riri hariya muri Zaburi, igice ca 86 umurongo wa 17 havuga ngo unyereke ikimenyetso c'ivyiza, kugira ngo abanyanka bakirabe bamaramare, uko wewe uhoraho untabaye ukankiza umubabaro. Imana nishimwe cyane gose. Iryo ni ijambo rikomeye cyane tugomba gusangira. Mbere turashobora kuza gusangira n'indi jambo ry'Imana riri muri Zaburi 124. Aho naho hari amajambo meza adufasha. Hano rero tutaravuga byinshi cyane, wagomba banze tumuha umwanya abaramutse, yongere abibwire. Inyuma yaho turasangira amajambo y'Imana. Kaze mutumire, Imana ibahe umugisha. Amen, amen. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Jewe nitwa Ntibagengeza Claudine, ndi umumama w'abana babiri. Yesu yangiriye neza arankiza nari ngiye gupfa, biciye muri uwo mukozi w'Imana wacu wo muri Église de la Repentance et du Repos en Jésus-Christ, Pasteur wacu Nduwimana Joseph. Imana yamuciyemo inkorera igitangaza irankiza uburyo butangaje. Yesu nabahezagira. Amen. Imana nishimwe cyane. Ndanezerewe n'ingano uyu munsi turi kumwe, atari uwo kubaho mu iki gihe. Bifatiye ku byabaye, ntabwo yari uwo kubaho. Kandi ijambo ry'Imana ritubwiye ngo unyereke ikimenyetso c'ivyiza. Ikimenyetso ca mbere c'ivyiza n'umuntu, n'Imana iguha ubuzima. Ivyiza kenshi na kenshi baribaza ko ikimenyetso c'ivyiza ruko woronka amahera. Ni vyiza, amafaranga turayakeneye, kandi ivyiza benshi bariyumvira ko ari ukuvyara. Ni vyiza cyane kuvyara, turagukeneye. Benshi bariyumvira yuko ivyiza ari mariage, kutaragira ubukwe. Ivyo navyo ni vyiza cyane, kubaka ni vyiza cyane. Ariko abariko baradukurikirana muri mu bihe bitoroshe, mu bihe by'umubabaro, mu bihe by'ivyo mwipfuza ku Mana, woba urugo, woba uruvyaro, yoba amafaranga, yoba amaviza, ivyo ni vyiza cyane. Ariko ndagomba ndababwira ikimenyetso ca mbere c'ivyiza ni Imana iguha ubuzima, kuko ivyo bindi byose ubironka ufise ubuzima. Nico gituma ndiko ndababwira mwebwe muriko muradukurikirana, ubuzima, amagara, kubaho ni ikimenyetso cyane Imana ibigukoreye, cerekana yuko n'ibindi uzobironka. Kuko ufise ubuzima ubasha kurongora, ufise ubuzima ubasha kubaho, ufise ubuzima ushobora kuronka amafaranga, ufise ubuzima ushobora kuronka abana, ufise ubuzima ushobora kuronka urugo n'ibindi byinshi bikurikira. Ufise ubuzima ushobora kwiga ukarangiza amashuri, ufise ubuzima ushobora kwiga ugashika ahantu utari bwashike. Ico ni ikimenyetso c'ivyiza. Ngomba kumuha umwanya rero kugira ngo atubwire n'ibikurikira. Nagomba nsubire mvuge ku majambo nsomye hano muri Bibiliya. Hano ijambo ry'Imana ryavuze ngo utwereke ikimenyetso c'ivyiza. Ndashinga intahe canke ndemeza neza Claudine, ntakekeranya yuko Imana yamaze kukwereka ikimenyetso c'ivyiza Cyane gose. Ikimenyetso c'ivyiza. Nimba hari umuntu ababara cyane mu buzima, Claudine ni umuntu akwipfuriza urupfu, agapanga n'ingene upfa, mugabe je akaguma kubona.
cyane. icyo ni ikintu kimeze nk'inkota iba imucumise mu mutima. Ni ikimenyetso kimeze nk'iyihwa. Nimba hari ikintu kibabaza n'iyihwa, ihwa ryagucumise mu kuguru ukaguma uhonyora ari gusasata, uhonyora ari gucumita, kugendera ku ihwa. Sinzi ko woba warigeze kuba waraciye ahantu ihwa rishobora kugucumita. Ihwa rero ni ikintu kibabaza kugendera ku ihwa. Ni nko kugendera ku musonga. Ni nko kugendera rero ku musonga, ugucumita, utambuka ucumita, uhema ucumita, birababaza. Kubona umuntu rero wapangiye urupfu ariko ntapfe, kubona umuntu waharuriye iminsi ariko ntapfe, ukaguma umubona bitagikunda kumwica, anyegejwe mu bwigobeko bw'isumba byose. Haleluya. Icyo ni ikimenyetso cy'ibyiza cyane. Bigaragara ko n'ibindi byose ari inyongera nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Iguhaye ubuzima, ikagukura mu rupfu, ikakongera iminsi, nk'iyo kwima ibindi bifatika byo mu isi. Rero wewe mu bantu babonye ikimenyetso cy'ibyiza weretswe n'Imana, ndazi neza kurimo cyane gose. Imana ibishimirwe cyane. Amina. Nagomba rero nce soma n'iri jambo, nce ndaguha umwanya. Dusoma muri Zaburi ya 124 umurongo wa 2, aravuga ngo iyo Uhoraho atari we yari mu ruhande rwanjye, hamwe abansi bankurira hasi, baba baranyongobeje tukibona. Ku murongo waho wa 4 havuga ngo amazi aba yararenze ko gose, isuri iba yararenze ku bugingo bwanjye. Kuri 5, amazi asuriranya aba yararenze ku bugingo bwanjye. Uhoraho ashemagizwe, atadutanze ngo tube inyama z'abansi bacu. Amen. Haleluya. Ijambo numva ryakoze ku mutima wanjye. Uhoraho ashimagizwe, Claudine, atagutanze ngo ube inyama z'abansi bawe. Amen. Hepfo gato hari amajambo meza cyane ku murongo wa 6, uhoraho ashimagizwe, atadutanze ngo tube inyama z'amenyo yabo. Uhoraho ku murongo w'indwi, ubugingo bwacu bukize nk'uko umutego uva mu mutego w'umutezi. Ugutabagwa kwacu kubonerwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndashimye Imana itagutanze Claudine. Amen. Ube agatukisha, ube agatwenga. Uhoraho rero mu yandi majambo yarakwimanye cyane, yarakwimanye kandi bagukeneye, yarakwimanye shitani akurondera. Ubu Bibiliya ivuze ngo Uhoraho yataba mu ruhande wawe, yataba mu ruhande rwanje, Imana inyereke iby'iwawe, impishurire, tugwane intambara hamwe n'Imana kugira ngo dushobore gusova ubuzima bwawe. Imana ikankoresha. Uhoraho atadutanze, Uhoraho atagutanze. Bibiliya ivuze ngo isuri iba yararenze hejuru y'ubugingo bwawe, mbere ngo nimba iba yarameze ku byatsi. Sawa, navuze byinshi. Abakunzi muri ko muradukurikirana, kumbure mwamye mwibaza ngo mbega ivyo nibiki pastor ariko aravuga, mufise amatsiko menshi, mufise inkuru nyinshi cyane yo gukurikirana iby'Imana yakoze. Reka rero tumuhe akanya kugira ngo atubwire yiyaguye iby'Imana yakoze, ingene Imana yamwiyeretse, ingene Imana yamusanze, ingene Imana yamugoboto, ingene Imana yamwongeye iminsi. Ugusenga uhindura ibintu. Reka tumuhe kaze rero ashobore kutubwira ibyagutse, kandi ndazi wewe ugiye kudukurikirana urafashwa. Kaze mwene data Claudine, Imana iguhe. Amen. Amen. Yesu nahabwe icubahiro. Amen. Nukuri ibyo umukozi w'Imana avuze ntabeshe, y'Imana itaba mu ruhande rwanje simba nkiriho. Imana yabanye nanje, hari mu mwaka wa 2019 mu kwezi kwa 4 itariki 21 niho nari mu rugo ndi kumwe n'umutware wanje n'abana. Hari mu masaha ya 3 y'ijoro, numva mva mu gikoni nza kuraba telefone, nsangamo message y'umukozi w'Imana yandungikiye ambwira ati umukobwa wanje n'amahoro. Nti n'amahoro. Arambwira ati oya, ati Imana yakunyeretse ko ibintu bikomeye cyane, ibintu bihambaye, ati bigiye kukwica kandi
ati nifuza ko woza nkagusengera kandi ati ntugire ubwoba Imana yamaze gukuraho urupfu, ati Imana yabinyeretse nca ndasenga Imana yamaze gukuraho urupfu, hari urupfu rwakurondera ruje giturumbuka, ati ndiko ndasenga nabonye ati mu nzu iwanyu hari amarira menshi, mu muryango hari amarira, ngo wapfuye giturumbuka kandi upfa uvyimvye inda ipomfye nk'umupira. Murabizi mwese ingene umupira urya abana bakina wa football ingene uba upomfye, ati nabonye inda ipomfye nk'umupira, ati mu gupfa ati wapfuye giturumbuka, bose baribaza icakwishe barakibura, hari amarira menshi badashobora gutahura icakwishe. Niho naca ndamubwira nti murakoze cane, nzoza ejo munsengere. Uwo mwanya nyene ncafata akanya nja muri dushe, ndafise ukuntu sinzi nanje binshikira uko nshitse muri dushe nkunda gusenga canke nkaririmba, ndakunda kuririmba, sindi umuririmbyi wa cane ariko ndakunda kuririmba, indirimbo injemwo yose niyo ndirimba ndi muri dushe. Hanyuma nshitse muri dushe ntangura kuririmba, ndirimvye ncambwira Imana nti Mana jewe simpinze umukozi wawe, ndamwubaha kandi ndamusonera cane, niwe wamusize amavuta, ariko ndashaka nanje nk'umwana wawe umpe ikimenyetso c'ibigiye kunyica giturumbuka. Ariko nkaba nari maze iminsi nivuza ndibwa mu nda, ku buryo nyoberwa ko ndibwa mu nda canke mu mugongo, ntanguye ndibwa nabira akayashu kenshi, inguvu zikamperana, nkumva intege ziracitse pe, nta kintu na kimwe nshoboye gukora. Nubwo bishitse ndiko ndaribwa ndahantu haba no kuri eglise, naca mfata akabajaji zari zigishika kure, nkaca ntaha mbuzi iyo bajaji hafi, duhuye na taxi nafata iyo taxi, ntafise amafaranga nashika nkayaka ahantu ku butike bakayariha, mugabo nkaca ntaha muhira nkagenda mu gitanda nkizinga, nkaryama ntunya amavi nkituna, nkayatuna mu nda cane gose kubera ububabare naba mfise. Nari nagirishije ama ecography, nagirishije ama examen menshi, n'umugongo kaguma ucitse cane gose. Nari maze kwivuza ku mahera atari make muri iyo minsi. Umukozi w'Imana rero ndabwira Imana nti sindamupinze, ariko ndashaka mu nk'ikimenyetso nanje nk'umwana wanyu kibigiye kunyica. Ndaheza koga, nshitse mu nzu nsanga umutware nawe afukamye iruhande y'igitanda, arafise ahantu akunda gufukama agasenga, nsanga ariko arasenga, ntaco twavuganye, muga message yayibonye, muga nawe kumbe ngo yari kasaba ikimenyetso cibigiye kunyica. Umva twese dusavye ikimenyetso Imana cibigiye kunyica, nta wavuganye n'uwundi ngo dusabe ico kimenyetso. Nukuri Imana ihabwa icubahiro, Imana yacu niyo kwizigirwa, Imana yacu iratabara, ntiyatevye kutwereka ico kimenyetso. Ubwo nyene aho mu cumba shitse turasengera hamwe, duhejeje aho noryamye ngihagaze ngira manure mustikere ku gitanda, numva igikere kivuga n'ijwi rirenga, kivuga ikijwi gisaraye, ca kijwi nyene c'ikintu c'ikigabo, nka vya bikere vyo ku musozi biri ahantu hatagira amazi. Kiravuga kivuze, umutwara arambwira ati ivyo bintu ni biki ko atamvura yaguye, ico gikere cinjiye gushika ngaha mu cumba, bigenze gute, mwari hehe? Ko bwari ubwa mbere mwumvise ico gikere? Ryari rya mbere tumvise igikere mu nzu. Hanyuma ndamubwira nti ico gikere ntaco twabonye cinjira, nti twese twari hano, mugabo ico gikere sinzi aho caci, ngo co kwinjira gute gushika mu cumba muri ngaha, ngo kandi nta n'imvura yaguye, ngo cazananye hehe, ngo kirondere rero ngo ugisohore. Ndamubwira nti fasha tukirondere, aramfasha, turahaguruka turarondera ico gikere icumba cose turakibura. Mutanguye kukirondera caciye gihora? Eka cagumye kivuga, ndunama musi y'igitanda ndakirondera ndakibura, nawe arazunguruka arakibura, turakubita ahantu hose turakibura. Jewe nca ndegera ahantu kuri garderobe iri mu cumba,
ndayikubita kuko nzi ko igikere niyo ukubise hasi ukuguru uciye ahantu biriko biravuga ibikere ugakubita umugere hasi cumvise ikintu kinyagaje kica cihorera ariko naragiye ndahonda iyo garderobe kiranka guhora ndahonda ahantu hose ndazunguruka igikere kiranka guhora kiguma kivuga kumbe sinamenya ko ndiko ndakizungurukana muri jewe kiri mu ndi wanje kiriko kivugira mu ndi wanje twagihize twabiziyasho twakibuze twashavuye nyene ndahagarara gatoyi twese twiha umwanya wo guhora kugira twumva ahantu kiri neza hama tucirukane gatoyi mpagaze numva ico gikere kiri muri jewe niravye gutya karondera none kiri hehe numva kivugira muri jewe mu nda ariko ntikinyagaza kiravuga ndarindira kiravuga nca ndamuhamagara mu gutinya yuko mvuga n'ijwi ngo kice kinyumva ngo kinge n'amenyo nahise ndamwerekesha amasinye ndamwereka ariko arandaba ndamwereka acaragira ubwoba arabiri yasha ati cya gikere kiri mu ndi wawe atoya ati ivyo bintu sivyo acaregera yegereye yumva kiko kivugira muri jewe turagira ubwoba buteye nyene ntafise ingene nobuvuga ndabiri yashu ndavuga ni noneho nkavuga kiranja twese tuca turatekereza nyene twagize ubwoba kirabandanya kiravuga mu nyuma kirahindura nja numva kiko kivuga ijwi ryoroheje nca ndavuga nti mw'izina rya Yesu n'ikiganza ndashira kunda gose mvuga gatatu mw'izina rya Yesu kica kirahora amina nukuri Imana ibitweretse cya kimenyetso ibiduhaye cya kimenyetso tuca turicara nyene gihoze turavugana tuti bya bintu umukozi w'Imana yabonye nivyo ikimenyetso nico nyene jewe tuca turasenga turaryama bukeye mu gitondo nditaba umukozi w'Imana nk'uko yabivuze ndamusanga ku rushengero nshitseho akimbona jewe nari nafashe umugambi wo kutamubwira ibyabaye kugira ngo ndabereyeruma ko ivyo Imana yamweretse nanje ikanyereka ikampa ikimenyetso ko ari ivyo niho nshitse kw'ishengero pasiteri aranyakira arasenga ahejeye gusenga aca arambwira ati n'amahoro nti n'amahoro ngo mukobwa wa Yesu n'amahoro nti n'amahoro ngo ariko ngo je ibintu Imana yarayinyeretse birakomeye cyane ati ariko ntugire ubwoba Imana narasenze yakuyeho urupfu wari ruje giturumbuka ku bugingo bwawe nukuri ndashimira Imana yo mwijuru amen ikintu ca mbere yahereye ko kuvuga yavuze ati wowe uraribwa mu nda ntavyo namubwiye by'ukuri ntavyo nari namubwiye kuko ntavyo yarazi kandi ico nshimira Imana ingene ikoresha umukozi wayo ntiyaraherutse no kumbona ngo avuge ngo yarambonye ndi mbabaye yarambonye ngwaye ntiyaraherutse kumbona ntiyarazi ivyanje nta makuru na make yarafise ambwira ati wowe Imana yakunyeretse uribwa mu nda cane aturaribwa by'ukuri ati hamwe n'ubwenge butakara ntinukuri ndaribwa gose kandi maze iminsi nivuza ntimugabo ntibaratora ico ngwaye imiti yose bampa ntakiri kiramfasha niho yaca ambwira ati none urazi ikintu kikujya mu nda ntoya aturazi ikintu bita ikiguri c'intozi ndakizi cane ati hajya rero ikiguri c'intozi ni hajya ziba zegeranye ku bantu batazizi zirafise ukuntu ziyegeranya zikegerana zikaba ikintu c'ikigwi kinini hanyuma no kuvuga ko uzisanzaje zica zisanzara ati rero hajya uribwa cane umuntu ariko arakurondera abazisanzaje ndavuga nti Mana uhabwe icubahiro ko werekanye ikintu kigiye kungirira nabi kandi kugikuyeho niho arambwira ati baba bazisanzaje niyo mpamvu babara cane ati kandi ati Imana yanyeretse wewe ubabara ngaha bya bindi by'abadamu dukunda kwihagararako nca ndamubwira nti n'amapfundo ya cesarienne n'ahantu bugariye urunyuzi bangirira cesarienne nk'imyaka yose kuva mbyara harababara atoya ati no ngaha mu mugongo urababara cane ati cane bibabaje ni nukuri
umugongo sinunama, sinashobora no gutora ikintu kiri hasi gutya ngo ndacihereze, narashobora kunama buke buke nkavayo mbabaye cyane nko minduru. Atufise inzoka bita imamba. Inzoka y'imamba ku bantu batayizi ni inzoka ngufi cyane ifise imitwe ibiri y'amabara. Ati iyo nzoka niyo ufise, ati bayikubohesheje aha mu mugongo, ati hanyuma imitwe yayo rero niyikubabaza ngaha. Ndagira ubwoba bwinshi cyane, arambwira ati humura, humura ntugipfuye, Imana yakuyeho urupfu. Ndashima Imana, Imana imuhezagire cyane umukozi wacu, umukozi w'Imana. Nukuri akoreshwa ibitangaza n'utwumiza benshi barabizi, ngira sije no bambaye wa mbere. Imana imuhezagire kandi ikomeze kumusiga yandi mavuta. Rero ubugira gatatu arambwira ati si ivyo gusa, ati urafise ikintu cakuvyariyemwo, ati n'amagi yacu arimo n'abana, n'amagi kirafise, ati naco ni igikere, atufise igikere mu ndi wawe caravyaye kirakura, ati gifiseyo n'amagi n'abana. Aho sinihanganye, naciye naduka ndakoma induru, ndaturika ndakoma induru, ati humura ukoma induru, ati Imana yakuyeho urupfu ntaco kibaye. Ntoya pastor, ntireka ndakubwire impamvu nkomye induru. Naraye nsavye ikimenyetso Imana mumbabarire, sinabapinze, ariko nabwiye Imana inyereke ikimenyetso kibigiye kunyica. Imana itwereka ikimenyetso c'igikere kiravuga mu ndi wanje, ndakizungurukana icumba ndondera ahantu coba kiri ndakibura, mu nyuma twumva kivugira muri jewe. Ico gikere rero naracumvise kirimo. Imana nihabwa icubahiro. Umukozi w'Imana arambwira ati humura, ariko nyene vyarananiye kwihangana ico gihe, kuko yarakoze ku kintu caraye kimbabaje numvise kandi kimaze imisi kingirira nabi. Nukuri Imana yabaye mu ruhande rwanje. Ni iryo jambo ry'Imana avuze ati Imana yitaba mu ruhande rwacu, abansi baba baranyongobeje, mba ntakiriho, baba baranyitanze hejuru. Nukuri ntabeshe, je nabonye ikiganza c'Imana. Niho aheje kubivuga ivyo byose, yaca afata akanya aransengera, arongera aransengera. Nukuri uwo munsi ntivyari vyoroshe, yarasenze umwanya utari muto. Mu nyuma aranshira kuri programa y'imisi 3 bansengera, barongera baransengera, bukenda garuka baransengera. Umunsi ugira gatatu rero finale wa nyuma, hari umunsi w'ikonje, sinibuka ikonje iryo ari ryo, mugabo twebwe uwo munsi kuri eglise twarasenga. Niho nagiye mvuye muri douche, naho nkivyuka ngira nje muri douche, nca numva udukere duto tuvuga utujwi duto tw'utwana, natwo twongera turavugira mu ndi wanje. Mugabo umukozi w'Imana yari yabwiye ati mama nyina wabyo na se wabyo vyirutse, twabikubise vyapfuye vyirutse, ati mugabo utwana turacariyo ndatubona. Niho uwo munsi ugira gatatu rero twaca tuvuga n'akaju gatoyi kiyoroheje, turavuga mugabo turatwumva. Naho ndabwira umugabo ntumviriza twana yavuga ko dusigaye turiko turavuga, naho naraza arumviriza, nawe arasenga. Mugabo shitse kuri eglise vraiment ndabivuga nti twadukere tw'utwana natwumvise, natwo twavuze. Nukuri uwo munsi barasenga, bongera barasenga, nabonye Imana. Na twadukere barambwira bati na twana turapfuye, nta kintu na kimwe usigaranye. Camperaho nyene. Imana yacu iteye ubwoba. Imana yacu niyo kubaho, Imana yacu niyo gushima. Nukuri ncamperaho nyene, ndatura imibe, numva mu nda habaye umuyaga, inda yari yaravyimbye. Nari maze iminsi impura n'abantu nyene bakambwira ngo mburi mu kwibaruka, ngo usubire uvyara uwundi mwana. Nkababwira nti je ntambanye mfise, ngira n'ubugwayi mfise kuko nama mbabara mu nda. Harageze igihe ntafungura, nafunguye mu gitondo, sinashobora gufungura saa sita, sinashobora gufungura mu ijoro, nihenze ngafungura mu ijoro. Narara nicaye mfise imisonga myinshi, indi kabyimba nkagomba guturika. Ariko guhera uwo munsi nubwo bwana bwirutse, nagize amahoro mu nda, ngira amahoro mu bugingo bwanje. Nturiyo mibe biherera muri ivyo, ncamva ngaho mfise umuyaga mu nda, mfise inzara.
ubu uye no kuvuga je iciye muri uwo mukozi w'Imana ndanicaye mu gitondo ndafungura midi ndafungura mu ijoro ubu ndashoboye gufungura 3 ku munsi nta kibazo fise nukuri ndabishimira Imana yo mu ijuru kandi namwe ndabashimira cyane Imana ibahezagire cyane ikirushirije nukuri kubyo mukora Imana izibaha ijuru amen. Yesu nabahezagira abantu mwese mwumvise inta yanje Yesu abaha umugisha. Murakoze cyane turashimye Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso. Imana yari yampaye ijambo bivuga ngo ikimenyetso c'ibyiza. Sinari namenye yuko nawe mu bimenyetso wari wasabye Imana ko ari ikimenyetso c'ibyiza. None urumva ko bihuye n'ijambo ry'Imana aho bakubutumwa amajambo abiri Imana yaduhaye ijambo ry'ikimenyetso ry'ibyiza cyangwa ku ijambo twishimikije riri muri Zaburi. Nabonye naho nyene n'amajambo aya afata ku buzima bwawe. Iyo ntahe iranyubatse inyibukije ibintu byinshi cyane mbere numva umutima wanjye usubiye kunezerwa. Burya abarundi bace umugani ngo uwabibwiwe ntabyibagira ariko wabivuze aribagira bitewe n'iminsi iheze. Nta nubwo nibuka uko byari byagenze ariko nibuka ko Imana yagutabaye n'ibyo nakubwiye n'ingene byagenze n'ibyo bimenyetso byose sinabyibuka kuko kenshi na kenshi iyo ndiko ndasenga Imana no mu biro abantu nkunda kwakira barabizi sinemerera ko umuntu ari ikintu ambwira araza nkamwakira ntanguye gusenga Imana ikanyereka ibyiwe. Kenshi rero numva nibutse ibyo Imana yakoze ari uko bivuze sinabyibuka ariko narinzi ko hari icyo Imana yakoze. Ariko hariho ibindi ntahe inezera cyane. Shetani n'umwasi w'ibyiza yabonye bimwe binaniwe akoresha ibindi. Amaze gutsindwa ku bijanye n'ibikere n'ibyo bagukoreye ko byose Imana ikatwereka ko bisohotse kandi urumva kuva dusubira kukubwira ati biraheze ntiwasubiye kubyumva. Ariko Shetani yaretse. Ndibuka uwundi munsi ugira kabiri udasanzwe waduhamagaye ugomba gupfa kubw'umusonga. Hanyuma ndabyibuka natwe nyene ico gihe imodoka yiwanje umenga yari yagize ikibazo nabura ingene bideplasa n'ingoga kugira ngo nshobore kugushikira ariko nca ndirukanga cyane. Nibuka umenga twazananye n'umuntu sindamwibuka neza dusenge na Olive naca muhamagara Olive. Ego naciye ndamuhamagara tuca turirukanga. Uribuka ingene vyagenze inyuma y'uko Imana yagukoreye ibitangaza ku bikere n'inzoka n'intozi bari baragusizemwo abansi bagatsindwa bagaca bakoresha umusonga. Ndakunda Imana nta kintu na kimwe Imana ibasha gukora Imana ikorera ubusa. Ibishaka gukora ikintu ngo yiyubahishe ku muntu kugira ngo ejo uzofasha abantu. Ndizera neza ntakekeranya ko abantu bagiye kutwumva kandi bagiye gukurikirana izo ntahe barushe bagwaye bararozwe bafise ingorane abagwaye imisonga abafise inda zuzuye abafise ingorane Imana ibasha kubakorera ibitangaza nk'uko yabigukorera. Nagomba igice cya mbere kirarangiye kijanye n'ibyo Imana yakoze. Igice cya kabiri imbere y'uko turangiza dusenga naho urashobora kubwira abantu bafite imisonga yananiranye yabuze imiti ifite ingorane nyinshi cyane ko Imana yo mu ijuru hari ikibasha gukora ku bijyanye n'umusonga. Imana yaragukijije umusonga byagenze gute wafashwe gute naho woba warashoboye kwivuza cyangwa byagenze gute. Yesu abaho umugisha kaze ushingira intahe abariko baragukurikira. Yesu nahabwa icubahiro. Amen. Nongeye gushimira Imana ubwira kandi yo yama intabara. Hallelujah. Ikantabara iciye no ku mukozi w'Imana wacu. Amen. Nukuri Imana imuha umugisha. Turawakiriye. Jewe inyuma y'ivyo bikere nagize mu nda intozi n'inzoka. Satani ntiyahagaritse. Satani n'umwansi w'ivyiza. Yagumye arondera ku ubugingo bwanje ariko ndashimira Imana yo mu ijuru yaranyimanye. Amen amen. Nahone nari maze iminsi ngwara umusonga ntaza aho uzanana. Yikoteho ngaha juste ku mutima munsi y'umutima
nkagira umusonga, naba mvuye koga yakanye, naba mvuye koga yashushe, naba nambaye umupira, ariko byose byari cyo kimwe. Uwo musonga waramfata kenshi, kandi ufashe sinasubira guhema, umfashe sinashobora no kuduza ukuboko ngo niyambike impuzu. Ni ukuri n'umusonga wari warananiranye nyine w'ibitero. Mu bisanzwe byari ibitero, ntiwari umusonga ushobora kuvurwa nk'uko tubizi. Abaganga ntacyo batakoze, narivuje bikwiye, ndagira n'ama ecography y'umutima kenshi, barambwira bati uwo musonga ntitubona icyo uzana nako. Hanyuma ndafata imiti, bakampa ya miti nyene y'amakaruma yo kugira ngo ndeke kubabara, ariko misi yose mw'ijoro waramfata canke mu gitondo ukamfata. Niho uwamfata ari mu gitondo mvuye muri dushe, uramfata neza, urangumya by'ukuri, biranka ko mvuga, biranka ko mpema. Ico nakora mosozi yaguma koroka kubera sinashobora no kuvuga, ku buryo mvuye muri dushe vyanse. Uwo munsi vyaranse nuko nshobora kwiyambika impuzu. Nukuri sifise ingene noshimira umukozi w'Imana wacu, yama tuba hafi ibihe byose. Imana imukoresha kenshi, ikamwereka ibyacu tutari kumwe. Imana imuhezagire kandi yongere ikomeze kumusiga yandi mavuta, akomeze gufasha benshi. Niho yaca umutware wanje amuhamagara, aramubwira ati burya biranse madamu, birasubiye kwanka, ubu naho yafashwe n'umusonga kandi tumaze iminsi tumuvuza ariko byanse. Ni ukuri bantu b'Imana, jewe nibuka ko navuye muri dushe biranka nuko nshika mu cumba, basanze ndi mu ntebe ntashobora no kwambara, ntashobora kwambara. Nibuka ko n'ikanzu nambaye uwo munsi aribo bamfashije kwicisha mu mutwe, barayinyambika, ntashobora no kuvuga, ntashobora no kubuja. Ntababesha, sinzi ko boba bamuhamagaye ari aho hafi y'aho mbaye, ariko mu minota mikeyi yarashitse, azanana n'imfura yiwe Dusenge. Baraza bashitse barasenga, haheze akanya gatoyi baca bahamagara ubu ni Pasiteri Olivier, nawe acarashika ubwo nyene. Ni ukuri barakubita abo bazimu, barakubita abazimu, bongera barakubita abazimu. Uwo musonga ntiwari usanzwe, ntiwari umusonga nyene, wari umusonga uvuye ku bitero. Barasenga, bahejeje, Imana iriyerekana, wa musonga uragenda pe. Numva asubiye kugira ubuzima, nsubiye guhema neza, numva asubiye kugira inguvu, kuko uwo musonga ufashe nta nguvu naja numva acitse n'intege, nkumva nta kintu na kimwe nshoboye. Niho baheje gusenga, umukozi w'Imana wacu, Imana imuhezagire cyane, arazi ko abantu dukunda ngira ngo kutizera canke ngira gupinga sinzi, ariko nayo nsanzwe mfise rendez-vous après-midi, ari après-midi kwa muganga, kuja kugirisha iyo examen na ecography y'umutima kugira barabe uko bimeze. Arambwira atanico twanabivuganyeko, acabwira ati ndabona ko wari ufise rendez-vous yo kuja kwa muganga, atariko kandi mwese murabizi bijya bipimo by'umutima n'iki birazimvye cyane. Arambwira atariko naho ugenda ntaco batora, kuko w'Imana yahejeje kugukiza. Ntivyari byo kwa muganga, byari bitero, ariko Imana yahejeje kugukiza. Ndamubwira ntamen, acambwira ngo ndabona ko ufise amakenga, ngo ndabona ko ufise amakenga, ngo ndakurekuye ngo uce ugenda, ngo ariko nta kintu na kimwe baja gutora. Nukuri ntababesha, byagenze uko nyene. Cadaja kwa muganga, kuko bari bamaze kumfatira na nimero. Ndagenda kwa muganga, nshitse kwa muganga barankorera izo examen, barangirira iyo ecography. Muganga arambwira ati nta kintu na kimwe urwaye, ati nta na kimwe. Nukuri ndashima Imana cyane ikoresha umukozi wayo, kuko nagiye nyene numva ko nakize. Ego Imana imukoresheje, nukuri ndashimira Imana yo mwijuru. Natabawe kenshi kubwiwe, Imana nimuhezagire, imuhe umugisha. Yesu nabahezagire cyane. Murakoze cyane Claudine, Imana ibahezagire. Amen. Murakoze abariko muradukurikirana muri hagati mu gihugu n'abari kure ku isi yose canke mu bihugu bitandukanye. Murakoze abagiye kumva iyi ntahe y'ibitangaza n'ibimenyetso Imana iriko irakora.
ikiganiro ni ugusenga guhindura ibintu. Kumbure urakeneye byinshi kugira ngo ushobore kumenya iby'Imana iriko irakora. Nabwo ari ibi gusa, hariho abantu benshi bariko baratabagwa, hariho abagwaye amakanseri, hariho abagwaye amadiyabete, hariho abagwaye amahypertension, hariho abantu barushe, baremerewe, bafise ingorane nyinshi. Imana iriko iragirira neza cyane ab'Imana dusengera, Imana ikabatabara twabasengeye. Rero ukeneye kumenya byinshi no gukurikirana intahe, urashobora kuja kuri YouTube canke Facebook ukandika Pasteur Nduwimana Joseph ukagira sabone kugira ngo message tuguma dushirako canke intahe dushirako zigume zigushikira ku mwanya ku wundi. Niwandika Pasteur Nduwimana Joseph ukaja kuri WhatsApp uzobona ibisumba ivyo, n'intahe nyinshi bitumiza ibitangaza biriko birakoreka. Urashobora kubona n'ibisumba ivyo, canke nawe urashobora kuba udukeneye, turashobora kugufasha. Nimero telefone urashobora kuzibona hano aho kuri WhatsApp canke kuri YouTube, Facebook urashobora kuzibona. Kumbure abazifuza turashobora kuzibabwira ni 69 52 22 Yesu abaho umugisha. Turahari ku bwanyu, twifuza kubafasha. Nta kindi Imana yaduhamagariye mu gufasha abarushe, abaremerewe, abo shetani yaboshe, abo shetani ariko aratwaza ituntu n'ubuja, tukabasengera, Imana ikababohora, ikabakorako, ikabakora ibitangaza n'ibimenyetso. Urafise inshuti, urafise umuryango agwaye ingwara y'intakira, agwaye ingwara zananiranye, kwa muganga vyananiranye, Kristo Yesu ashoboye byose. Kristo Yesu n'umutabazi mwiza. Hari abirukira ku bapfumu, abandi bakirukira ku bindi bitandukanye, ariko Imana ni yayindi, ntihinduka n'umwizigirwa. Kandi nasomye ijambo ry'Imana ridasanzwe, nasomye muri Zaburi 102 wereye ku murongo wa mbere kubandanya, havuga ngo uhoraho akiza indwara izo arizo zose, kandi agakiza n'ubugingo bwagomba kuja mu mahonero. Imana ikamutabara. Twagomba turangize dushima Imana ku byo yakoze, twongera dusabira umugisha mwebwe mwese muriko muradukurikirana abari hirya no hino. Turagushimiye Imana Data wa twese wakijije Claudine, turagushimiye wewe uhishura ibihishijwe, turagushimiye wa mwami mwiza ukuri, wewe ubikora ukabikomeza, ubirema ukabisohoza, wewe udahinduka, udaharara ngo uharuruke, utabara abakuru n'abato, ukagira neza abatagira shinge na rugero. Turagushimiye mwami ku kuboko kwawe atari kugufi ngo kunaniwe no gukora. Tugushimiye kwa amaso yawe atapfuye canke amatwi ngo ananirwe no kumva canke no kubona. Niwe watweretse ibiri muri we tutabizi, ukaduhishurira n'ibikere na bito na binini. Niwe umenyera kuri ivyiyumviro by'umwana w'umuntu. None turaguhamagaye urushirize gukomeza Claudine, urushirize kumuhezagira no kumushigikira, urushirize kumuha ububasha n'ubushobozi bwo kugukorera no kugushingira intahe. Murinde kwibagira ko ivyo wakoze ari byo byari bikomeye, ko wamwongeye ubuzima kandi ubasha no gukora ibisumba. Kandi dusengeye umuntu wese ari bwumve iyi ntahe avyimvye inda, yumva imisonga, atarya, yarabuze apeti, yarahuye n'ibibazo, afise imisonga itandukanye. Turiteza aho wowe uri hose mu gihugu icyo ari cyo cyose, mu mahanga ariho hose. Hari abagenda hanze bakavugwa bikanka, inyuma y'ivyo Imana ikabatabara. Imana ishoboye byose. Ushobora kudutera akamo rero kugira ngo dushobore kugusengera, kandi natwe turiteze ko Imana twahamagaye ujya munsi kuri Claudine ariyo tukibandanya duhamagara iyamukijije nawe izogukiza. Tugusabiye umugisha we wafashe umwanya wo kudukurikirana. Imana Data wa twese wo mu ijuru, Imana nye n'amahoro se umwami wacu Yesu Kristo, Imana idahinduka ibirema kandi ikabikomeza, iguha umugisha udafatika udasanzwe, umugisha ufatika n'udafadika, umugisha mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri. Amahoro y'Imana n'imbabazi n'ubuntu bibane namwe. Imana iguha amahoro n'amafaranga, Imana iguhe kuramba, Imana igucira inzira aho zitari, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.